zakuze kino ku mugoro wa wejo ni ekipe itwa Villarreal kirasina ekipe ya Copenhagen ibitsindo 3-2 ekipe ya Karabag iza gutsinda ekipe ya Amsterdam ibitsindo 4-2 ekipe itwa Real Madrid iza gutsinda ekipe ya Manchester City ibitsindo 2-1 Atletico Club cyangwa Atletico de Madrid na Atletico Bilbao iza na ekipe itwa Paris Saint-Germain ubusa ku bundi ekipe ya Borussia Dortmund nayo iza kungana ekipe ya Bodo Glimt ibitsindo 2-2 ekipe ya Club Brugge ya gutsindirwa nino ekipe itwa Arsenal ibitsindo 3-0 ekipe ya Bayer Leverkusen nayo iza kungana ekipe ya Newcastle ibitsindo 2-2 ekipe ya Benfica iza gutsinda ekipe ya Napoli ibitsindo 2-0 mwe kandi ekipe ya Juventus nayo yiraye ekipe ya Pafos ibitsindo 2-0 nuko nuvuga nkino zakoze yakinwa ukuri kwamne ariko twinjira ku rukino tunahera wanashaka kurukino gwa kurahuza ino ekipe yitwa Real Madrid nino ekipe ya Manchester City nukino gwa kurabera hariya ku kibuga novuga ngo Santiago Bernabeu ku kibuga novuga ngo gisanzwe ari kibuga novuga ngo cino ekipe yitwa Real Madrid hari bari kuri jono yabo ya gatandatu hano novuga ngo bari muri phase de groupe ya Ligue des Champions novuga ngo muri foroma yabo shasha kugeza muri kino gihe ni match rero yakiragarika wanashaka numereza asanzwe ari umumenyereza azwi ku izina yuvuga ngo rya uno mumenyereza nako no muhagarikiza asanzwe ava mu gihugu tuvuga ngo c'Ubufaransa beshi basanzwe bazi novuga ngo yagiye ko karage ko rukino match zakura inarangira abitsindo shika kuri 2-1 ibitsindo vyasinzwe na Rodrigo Goetz ku munota novuga ngo 28 ku ipasi ya Jude Bellingham mu kandi witwa Nico Olier nawe yatsinze ku munota 35 mu ekipe witwa Erling Haaland nawe yagikuba atsinda igitsindo novuga ngo ku munota 43 match za kwa inarangiye ibitsindo shika kuri 2-1 tutarinjiranye neza wanashaka ni ekipe ya Real Madrid vy'ukuri twabivuze ku mugoro turavuga tuti ekipe itwa Madrid yuse ni warabivuze aravuga ngo Real Madrid ni ekipe itwa Manchester City za gusamara iza guteza kiratsinda ne ku mugoro weje nkuko twe tubiteze Manchester City yongeye gutsinda ekipe itwa Madrid isindira wanashaka ku kibuga kinovuga ngo cha Santiago Bernabeu nuko cyari match kuri ku ruhande rwa ekipe ya Real Madrid yari nziza ku buryo bwo kuba ku rukino byaragaragara ko ari club yagiye kuba itegura urukino cyane yero ngo rya mu menyereza waho yari kuri pression bavuga ati turaza ko tumwirukana nyuma gutakaza urukino rwa Manchester City ariko buri wese atezwe no mugwi wa Man City yoshaka kugwa kuko ni mu maklub meza ku mugani wa Burayi yari match nziza kuri kote ya Real Madrid ariko ubona ku ruhande rwa Man City uko twiteze ko yagiye kubigaragara mu kibuga marigero kuba yagiye profit amakosa bayo y'abakinyi bamwe ku giti cyabo bo mu Real Madrid yaza kubibakosora ko bakubwira ngo ikoze baragukosora nuko equipe Man City gukora cyane ubwo buryo mu kugira ngo itsinde ubwo rukino ko ugiye kura mu rukino uko nuko ko ruragenda suko City yari nziza cyane gusumba equipe ya Real Madrid ariko nimwe tuvuga ngo iyo uri mu bintu bidapanze neza hari ibintu biba byononekara cyane mu kuronka izo results ko byagaragaye ko Madrid hari abakinyi bamwe usanga ku giti cyo bakora amakosa ariko kibaza mbega ni tactique zo meza ko babigaruka ko tukone ngo ni ikintu kinyegeje inyuma y'icyo kintu cya tactique guma bizanisha kumenyeza bitaza bi ALONSO ariko ukabona ko hari abakinyi bamwe mugiye kuraba mu buryo bwo gukorera umugwi rero kwabikora ko bwabwizo kubikora nivo cyane urugero rw'abakinyi bagiye batandukanye bari Real Madrid barasubiye inyuma cyane so ngo ati yari match rero ubona ko isa nkaho yuguruye ku migwi yose ubona ko ni Madrid igiye kuba itangura yataka ariko ntize gukongereza ama occasion tuvuga nka occasion y'umugabo bita Vinicius Junior kuri pass ya Rodrigo ntaza gutsinda igitsindo amakosa yakozwe n'umutipe umusore bita Bernardo Silva za guproteja Barbara barayitora ni yagitsinje gitsindo na Jude Bellingham yarose occasion nete ziga kuri zibiri nazitsinda bona ko nimwe maklabi yakinye umupira mwiza ariko still hari byo bibazo nyene biri muri za tactique cyangwa kutumva neza umumenyeri byo yashaka kuba yokina ariko bihagaze kuki gufunga umuntu uko bakinyi bagiye batandukanye kwitwa ko ari bihangaye mu mugwi nibumviriza umumenyereza wabo ugasanga bagiye kuba bibakwegera mu rukino nubwo yari match nziza ku ruhande rwa Real Madrid atari ku ruhande rwa Man City ariko still football kugira ngo no gutsinda yutatsinze bakubwira ngo nivyo bakinye ntibitahuritse ariko nabonye ngo atsinye positif cyanye ibimenyetso byiza ku mugore Madrid ariko bitagiye kuba biva ngo resultat nziza nubwo City igiye kuvuga ngo reka duprofite amakosa mugiye kwa mukora bayibyaza umusaruro birangira ino equipe Man City igiye kubikubita equipe ya Real Madrid ibitego bibiri kuri kimwe ni match novuga ngo nkuko umaze kuri bivuga iri match kabisa ngo turaba ko yakiyabira abona shaka Santiago Bernabeu nkuko mumaze kuvyumva ku kibuga cha Santiago Bernabeu ariko kandi tubabwiye ko umuhagarikize yari nahagarika no rukino yitwa Clement Turpin uvuga no mu Faransa ugeza muri kino gihe ni match rero twe twayidondaguye turivuga ibitandukanye ariko
match gikura inarangira wanashaka ibitsindo vuga bishika kuri 2 kwa kimwe vya ekipe itwa Manchester City. Match gikurangira ibitsindo ko ari possession y'ibice 52 ku ruhande rwa ekipe itwa Madrid, ibice 48 ku ruhande rwa ekipe ya Manchester City. Abakinnyi batanguye ku mpande zose ko ari zibiri, ni mwigori canke muheza yitwa XABI Alonso yaratanguje wanashaka mukenyero wa bane babiri, mwigori yitwa Thibaut Courtois, Raul Asensio, Antonio Rudiger kuri kabiri yitwa Fede Valverde, Alvaro Carrillas amabwa hagati mu kibuga yari witwa Dani Ceballos, Oriol Tchouameni, Jude Bellingham, Rodrigo Goes, hama batakisha witwa Gonzalo Garcia, Vinicius akaba ari moyenne d'âge imyaka 25 n'amezi ashaka kuri 6. Hama ku ruhande rwa ekipe ya Pep Guardiola yo Manchester City yari yatanguje umukenyero wa bane batatu mu igori yitwa Donnarumma, hama mu mutima defense yari bafise witwa Ruben Diaz, Josko Gvardiol, Matheus Nunes kuri kabiri, Nuno Aurier, hama hagati mu kigari witwa Nico Gonzalez, Phil Foden, Bernardo Silva, hama batakisha Jeremy Doku, Erling Haaland hamwe n'uwitwa Ryan Cherki akaba ari bobo yari moyenne d'âge imyaka 24 n'amezi ashaka kuri 8. Houston match ya Real Madrid na Manchester City iratanguye, abakinnyi baratanguye ku mpande zose zibiri, yaba XABI Alonso yaba Pep Guardiola. Urabonye abakinnyi batanguye, ukibona abakinnyi batanguye ku mpande zose. Ku munsi twavuze ko witwa Kylian Mbappé utashobora kutaboneka, kandi ivyo vyanagaye ko arashaka ko yaje ku bakinnyi uvuga ngo bari ku gatebe k'abasubirira mugabo nabwo igiye aja ko yinjira mu kibuga. Ariko match iratanguye, Real Madrid iratanguje abakinnyi batandukanye, yaba kwa Real Madrid ya XABI Alonso na Pep Guardiola aratanguje. Ukibona zino list ko zibiri ni gikiyate ko yiyumvira ishusho utarabona neza uza kubera, ukibona ati kombozi z'ama equipe ziko zose wateza kubimvira iki ku ruhande rw'iwawe nk'umukunzi uvuga ngo canke umuntu sangwe akwirika umupira w'amaguru muri rusange. Novuga ati mu mpande zose zigira kuri zibiri, haba ku ruhande rwa City ndetse n'uruhande rwa Real Madrid, nta liste novuga ati yaje nk'idusanura kuko zabaye cyangwa kuko zapanzwe niko zategezwa gupangwa, na cyane ku mugore Real Madrid dusanzwe tunamenyere ko hari bamwe mu bakinyi badahari, kandi twari twumvise ko adashobora kugaragara mu rukino nuko nyene vyagenze. Kandi imikenyuro yashoboye kugaragara ku ruhande rwa Real Madrid novuga ati yabaye imikenyuro myiza, kanatsinda je ngombye guhagararana cyane ku ruhande rwa Real Madrid. Naraye mbonye Real Madrid naheruka kera. Nivyo Madrid yatsinzwe yatakaje runo rukino, ariko naraye mbonye umugwi wa Real Madrid naheruka kera. Nacinongera nkibaza ati mbe basha XABI ibi bintu bakinye mu ijoro ryarayikeye bahura n'umugwi wa Manchester City, iyi myaka yose canke ibi bihe byose yaramaze mu mugwi wa Real Madrid, ntari bwana vyumvire ko yumve ko bishobora kuza bikamufasha. Akarorero Real Madrid iheruka gutwara igikombe kuri hari muri 2023 yatwaye no equipe City ya 2023, kuko 2020 cyatwaye Real Madrid, 2023 ya nyuma Zidane yari 2020 yari Zidane, kuko yitwaye 2016 2018 Champions League. Zidane yatwaye 2020 yari afise attaque igizwe na Rodrigo Goes, Vinicius Junior na Karim Mustafa Benzema. yari yagarutse 2022 kuko 2020 cyatwawe na equipe itwa Man City 2022 sivyo. Umwaka wa 2022 Vini na Rodrigo ntibakinira mu kibuga rimwe, ntibatangurira rimwe, kandi ukabona umusaruro uri kugenda neza. Ejo ivyo bakinye ntivyagenze neza. Je narembonye Real Madrid nari maze igihe ntabona, narembonye ya Real Madrid ishingiye kumva ati tuje gusatira gusumba uko tuje kurondera position de la balle. Ariko nyuma tuje kurondera intsinzi, tuje kurondera igitsindo. Ubundi Houston nkuko kurivugana neza. Uravuze ati equipe itwara Madrid yari kirakina kandi ibintu wumva ngo bitari bigize utari unavyiteze ko banashaka. Nari navyiteze ko. Ariko umuntu ashobora kureka yumvira akavuga ati yego, ukibona list dufate barte banashaka kuri equipe itwara Madrid neza, abakinyi bari ku mpande zose ko ari zibiri ko twabadondaguye, turavuga tuti umukenyero wa bane babiri bigaragara ko kuwitwa Zidane cyangwa kuba kumeze twa Carlo Ancelotti vyagaragaye uko umukenyi wari bane babiri mugabo ugasaka usatizi bazanye witwa Vinicius n'izina ryitwa nde Rodrigo Goes. Ariko umunsi weje uravye ivyo witwa XABI Alonso yarakoresheje, Rodrigo yasa nuko reka mukinisha nk'umukino uva ngo akina nk'ukina hagati mu kibuga mugabo yegera imbere, kuko imbere yaba ari Gonzalo Garcia mugabo ngenda kuraba banashaka bamaze gutangura gukina umupira w'amaguru nako gukina mu kibuga byari ko bagarutse kuri mukenyi wa bane nako bane batatu, kuko Rodrigo sheda gukina kuri nimero 7, Rodrigo azakinira kuwitwa Vinci kuri nimero novuga ngo
11 amagonza rugasada gukina ku rwango kuri 9. Rero nari ngene neza wowe ukibona bo kuko tuvyinjira mu kubivuze twinjire ku vyeko biraba neza ku rukino turabe ivya Madrid ngene kirakina uwo mukino ivyo bireko barakina ko ravuga ngo Real Madrid yakibira biriya utarira bitezeko ariko ngene neza imbere yuko twona kwinjira neza kuri ivyo kuravuga binakomeye cyane ukibona neza ukavuga ngo Xabi Alonso wewe wiyumviriye ukinisha Gonzalo Gase kubera ko utarufise witwa nde Mbappe naho ndi ari gukoresha wowe ubwawe ukibona kino kintu wavuga ngo mbega Xabi Alonso yoba akoze ikintu kizima cyane Xabi Alonso yoba akoze amakosa ku bwawe hama cyo twinjira neza nkuko ivuze bamaze kwinjira ivyo bariko baraduha navyo ni navyo nanahereye ko bona idiki sinzi ko wanankurikiranye neza burya navuze ati nshingiye ku rutonde rw'abakinnyi bashobora gutangura haba ku ruhande rwa Real Madrid ndetse no ku ruhande rwa Manchester City baraba nyine nari niteze ko batangura cyane kanatsinda ku ruhande rwa Real Madrid hari bamwe mu bakinnyi badahari bari mu bibazo vy'imvune nka Kylian Mbappe Chelsea yarari twategezwa kumva ko Gonzalo Garcia ariko kajyo kiwe ko kuza gukinishwa ariko vya yaravuzwe yuko mu bakinnyi 10 nako mu bakinnyi baza kujya kuri baza kujana n'abandi cyangwa kuba bari kuba do tuje witwa novuga ngo Kylian Mbappe rote aza kuba arimo aza kuba arimo kanatsinda je nabonye na no mu gihe bari mu maishofma Kylian Mbappe rote ntashobora gukora ishofma mu bandi ivyo rero byari bikimwe amadute ko Kylian Mbappe rote ashobora gukina canke ntakina ariko amahirwe menshi nubwo ari gukina byari bigoye cyane kumubona Kylian Mbappe rote atangura mu kibuga mugihe Mbappe adatangwe dusantunze ko Gonzalo Garcia abariko kajyo kiwe keza kuguza gukinisha mu gihe bari batubwiye ngo ko baragerageza gukoresha ngo witwa Enrique ngo wipangukura kuri babigoye gusiga umwana hanze yagufashije muri Mondial de Club akongera akabana Meri Bitere wari no higanwa kumugumiza hanze mu gihe atakibaza afise ngo gukinisha Enrique jewe rero kubganje nahere ku kintu mvuga ati kubakinyi batangwe ku ruhande rwa Real Madrid ndetse na City abanyene nibo twiteze ko batangura nta surprise twabonyemo ahubwo rero tugaruka tukaraba ati Messi ivyo batanze mu kibuga byabaye bimeze gute byari bimeze gute nongira ngaka kuri no mu Real Madrid ati naraye mbonye Real Madrid naheruka kera utugira aho nyene rero niho aho ni naraye mbonye agatima ku mu Real Madrid canke ibikogwa byo mu Real Madrid naheruka kera tutari tusanzwe tumenyereye kuri Xabi Alonso rikuranyumva mbese Xabi vyagenze gute kugira yimvire gukoresha ino attack igizwe na Gonzalo Garcia Vinicius Junior na Rodrigo Goes na Jude Bellingham nivyo kuntu yabapanze byari bigoye kumva yuko Jude Bellingham yoza gakina nka numero 7 hama Rodrigo Goes mu isanzwe attack imbere habo hari abakinyi babiri Gonzalo Garcia na Vinicius Junior uriko uranyumva hama Rodrigo Goes bakabinyuma yabo gatoya ndetse n'uno Jude Bellingham ndetse na Dani Ceballos ndetse na uno Oriol Tchouameni ariko tugarutse kuri systeme zapanzwe n'umumenyereza byabaye bane babiri nkuko twari dusanzwe tubimenyereye ku mumenyereza ndavuga Carlo Ancelotti hanyuma babona Mercedes ariko ivyo bakinye mu kibuga rero bakinye ibintu bimeze gute Jude Bellingham akeneye ku ruhande no yabaye umukinyi hagati yakinye nka numero 10 ubundi afasha gushikana imipira imbere kubasatirize Rodrigo Goes ku ruhande go mu buryo Vinicius Junior ku ruhande go mu bubamfu cyangwa nkibaza ati ya Real Madrid Changaruka nkibaza ikintu kivuga giti. Ya Real Madrid yatwara igikombe kuri Zinedine Zidane 2022. Yari fise ubusatirizi Rodrigo Goes aca mu ruhande rw'iburyo, Vinicius Junior agaca mu bubamfu. Yari nziza cyane twavuga ati Real Madrid ikanganye iteye ubwoba. Mbese uno munsi biriko bifirahe wa Rodrigo Goes acari mu Real Madrid kandi kanatsinda niho hava umwagiriza nk'ivyo tuko twagiriza ba Robert Lewandowski ngo barashaje ngo barakuza aracari umwana na muto afite byinshi byashobora kuza kugufasha mu mugwa wa Real Madrid. Vinicius Junior aracari ngaho. Wowe uri gukora iki nivyo ufise tactique zawe nka Xabi Alonso wakoresheje muri Bayer Leverkusen zagufashije gutwara ibikombe bitandukanye unamusuje mu Real Madrid uhasanza abakinyi bigeze gufasha no mugwi gushika ku bintu mu bihe vyiza cyane bikomeye baracahari bacafise n'ubwo bushobozi bwo kubikora mbese uko bakoresha iki reko urumva Rodrigo Goes nivyo agusaba ati je nifuza gukonishwa ku ruhande rwo mu bamfu kwa Vinicius Junior wafasha amariske kenshi mu gutanguza Vinicius Junior ushirayo uno Rodrigo Goes ntago umusaruro mwiza warukenewe wafasha amariske menshi mu gusohora Vinicius Junior kanatsinduka musore gatanga ibyaro vyiza ni nunavyiteho ivyo karatanga wo kumva ati ntegezo gukinisha Rodrigo Goes wajuka mu gukinisha umusoheye Vinicius Junior ntago umusaruro mwiza kuko utogaruka kandi wiyumvira ati jewe Rodrigo Goes nubwo kurasaba gukinishwa muri kino kibanza narigeze kukubona uri umukinyi mwiza utanga ibyaro vyiza kuca mu buryo uri kurumva wongera ugerageza ayo mahirwe kumukinisha mu buryo kugira urabe umusaruro ashobora kuguha umeze gute wifashe gute akuza gufata amariske uza kuhahengeka bardagire
utari sire ko bashobora gutanga ibiharuro vyiza canke bashobora kuvibra muri kije kibanza yega uno munsi ndavye nka football moderne nushobora kugira poste imwe ikine yonyene wumve ko ufise amahirwe yo kuronka umusaruro mwiza kare warumva ko ufise Messi ukumva yuko wamaze kuronka umu createur wamaze kuronka umu passer urabifise amahirwe menshi yo gutsindura nayo ariko no musi ntihogira Lamine Yamal gusa udafise Rafinha wumve ko woronka umusaruro mwiza uno musi ntihogira Vinicius Junior mwiza udafise uwundi akaca ku ruhande rw'iburyo akara vibra neza nawe nyene akaratera uruhagarara kuri côté adversaire ku ruhande rw'iburyo wumve yuko woronka umusaruro mwiza ushimishije kuko Vinicius Junior nivyo azogerageza kubikora mbese natabikora a 100% nkuko wari umwiteze ninde wundi azoba ariho akugira ngo amufashe ko konzi hariya mu buryo atawundi mukinya ariho Federico Valverde ivyo gusatira ivyo gucenga ivyo kujena aba defense baba adversaire muko murahura ntuzobimutume ntuzobimubaze navyo shaka kuguha ariko weme kwicarika hanze umwana nka Rodrigo Gozi canke Master ashobora kuza kabigerageza ariko ufise Rodrigo Gozi yigize kubikora muri no mugwinyere wa Real Madrid utigera uha umwanya wumva ko gumuhadikiriza gukinisha kuri iriya kote ya Vinicius Junior kubera iki why rero narayembonye ku munsi wejo Zabi yagiye kuvuga ati jewe nta Mbappe mfise nta banaka mfise bashobora kuza bakamfasha ba Masatuno nivyo bamaze igihe bateko barakinisha kanatsinda bari bavuye mu bibazo vy'imvune biragoye ko boza ba performance nziza ariko nta kundi reka nkinishe Rodrigo nyene mfate risk nta kundi ariko agiye gusanga iyo risk yavuze ngo agiye gufata ahubwo niyo yari technique nziza nibwo bwari uburyo bwiza bwo gutuma Real Madrid iza kuba nziza kuko umaze kugira Vinicius Junior atera uruhagarara hariya mu bubamfu ukacongera kugira na Rodrigo Gozi aronse umupira nayo ari côté dangereux ku ruhande rwawe ubu ufise umugwi je narayembonye Real Madrid ejo yabaye nziza bariko bakoresha kwanza baje gukina bavuga ati tuje kurondera intsinzi tuje gutsinda ugasanga kwa kuza gutsinda rero bafise Rodrigo Gozi avyumva bafise na Vinicius Junior avyumva Jude Bellingham hagati mu kibuga ariko aragerageza gukora ivyo imipira aragerageza kuyisahiriza ba Vinicius Junior na Rodrigo Gozi vyabaye vyiza muri rusange vyabaye vyiza ku ruhande rwa Real Madrid ubusatirizi bwari buri full bwari bumeze neza gusa uretse yuko bagiye kugura ikibazo cyo kubura umunimero 9 bashobora guha iyo mipira kugira ngo abe mwiza mu bijanye n'ivyo gutsinda kuko Gonzalo Garcia wewe yari yataka yari yibuze ntiyari karanaboneka neza ntibanamuhana umupira nabonye witwa Jude Bellingham yimye umupira witwa Nova Gonzalo Garcia ati rero ukoze ni rero kabisa dakogwa ubundi Gonzalo Garcia yabaye wa mukinyi nabone umengo yibanze mu vyo gukinira inyuma cyane gusumba kuza imbere gusatira kurondera ubusatiri ubundi ntibanamuhareka niba babibonye basi Real Madrid baje gukinana ubwitange bakumva ati dutegezo gufashanya mu mpande zose zishoboka tutitaye ngo nimero 9 ngo rindengo imipira bakuzaniye birasaba ko nawe ugaruka inyuma kuza kurondera imipira canke kwataka rero Gonzalo Garcia ujya mwanya yaragarutse gufasha inyuma yaca yisanga Real Madrid bapapuye umupira baca bakoresha ikintu ciswe counter attack kunyaruka rero gushika imbere bigaca bimugora ugasanga imbere hari umukinyi Rodrigo Gozi na Vinicius Junior abaye igitsino ca mbere cagaragaye kuri Real Madrid yabaye counter attack igitsino ca Rodrigo umupira duganywe na Rodrigo Gozi wari n'umupira wanashaka kuvuye kwa Alvaro Carreras neza cyane wari umupira nuvuga ngo yatse witwa Bernardo Silva atega agapira nuvuga ngo yari combine zitene ubwo Rodrigo Gozi yagiye gushika imbere hari muri box Gonzalo Garcia kiri inyuma yabo gatoya ariko warari imbere yabaye Vinicius Junior ku buryo n'igisindo yagiye gutera cagiye kwinjira ko kabona nuze yanyarutse umwana yanyarutse yashitse yari imbere yipoto ariko yari yamaze gucererwa ku buryo nubwo Rodrigo Gozi ari kwimvira gutanga ipasi byari kugora cyane ko ashobora kwishikira uryo mupira rero navuze ati Real Madrid nabonye ikina uburyo nari mperuka kera cyane kubona kuri no mugwa Real Madrid rero kumbure nimba Zabi Alonso ibintu yabibonye bimwigisha abone ati je kubera nifuza umusaruro umeze uku kwa nifuza resultats zimeze uku uwo mukinyi namaze kubona ashoboye ngaha byo nivyo kuva ngo yansabye gukinishwa aha mu gihe je ndamubona ko afise ibi bintu ashobora kuza kabifasha turaza kuba tugarukanye nkuko bivuze kwitwa Rodrigo Gozi bivaye n'urukino karakina kuko umunsi w'ejo nimba yoba byo bagiye kuba binamufasha ashobora kuzoza mu kibanza ariko Robert nari nkeneye ushobora kuba unamfasha kino kintu kivuga ngo eske ku mugoroba w'ejo ni ekipe itwara Madrid yatsinzwe itsindisha kuri 2-1 ariko nari nkere neza uze unyize neza mu rukino rwo ku munsi w'ejo ego umbwire imikino yitwa novuga ngo yaba Real Madrid yaba ekipe novuga ya Manchester City turaba urukino muri rusange turabe tuti mbega urukino muri rusange rwabonetse mwitsindisha kuri 2-1 byo vyagenze gute eske ku munsi ho ejo hoho witwa Zabi Alonso na Real Madrid
naho babashije kwikora sindwa ku mugoroba w'ejo hari ikintu baba batanze kivuga ngo Real Madrid buriya nawe yatsinzwe nayo ifise ikintu yerekanye ku rukino rwo ku munsi w'ejo. Yes, no ati byaragaragaye buri wese karaba rukino rwo ku munsi w'ejo kuri equipe ya Real Madrid na equipe ya Man City yarabonye ko equipe ya Madrid ari byikyo irerekana mu kigo ko yifuza ko yova mu byo bihe bibi kuko ni club nkuru ni umugwi mukuru nawo ntunezire ko mabire bihe bimeze kuriya. Icambere no nabifashe mu buryo bugera ku biri uburyo bwa mbere ko ari umugwi ukorageza kuvuga ngo reka tugwanire no budget twambaye ni equipe nkuru. Nk'umukinnyi nka Jude Bellingham nkinira Madrid ko nabwiriza ko nambara no mwambaro cyane bineza ko nabidefenda mu buryo bumeze gutogira ngo nuwo muntu karanda bamye ko Jude Bellingham ni kuri defender Real Madrid. Cyo ni cyambi cya kabiri. Ubita Xabi Alonso ari kwigere rya nyuma. Icyo twita last dance cyangwa ngo amachance ya nyuma ko no kugira ngo ni wa mugabo ari kuri pression kumbwira ngo nuwatakaza imbere ya equipe Man City urasa ko wisanga no vuga ngo mu bibazo byo kwirukana muno mugwi. Nizera ko discours yavuga n'aba bakinyi biwe ishoko yaje kuba ihindura abagabo mu mitwe bakaza kubatangana ko ati nguvu zabijana kujana kugira ngo baza kuza bitwara neze imbere mu Man City. Icya kabiri kuri tactique yakoresheje ku munsi w'ejo. Nta hindi shiko yarafise ku munsi w'ejo. Kubera iki? Arabizi ko neza uwo mukinyi mwiza afise muri equipe ya Real Madrid bitakire Mbappe na hari ko ibibazo by'imvune. Yeah. Umukinyi mwiza equipe Madrid inumwa ngo reka mvuge mu umenyereza bita Xabi Alonso. Umukinyi mwiza Xabi Alonso adaha agaciro kandi ari umukinyi bw'itangaza nka Rodrigo. Tumuzi ko ari umukinyi academy myinshi muri Premier League. Icongewe ko kwicara kwa Rodrigo nibisiguye ko ari umukinyi mubi ahubwo ni wa mugabo kubwira ngo tactique ziwanje umukinyi karazumva. Kandi abo beza afise muri attaque nta wundi mukinyi afise wizina rito nka Rodrigo. Kuko no kubwira ngo Rodrigo ntiyagonzwe n'ubushobozi bwiwe afise mu kibuga bwo yagonzwe n'izina ryiwe rito. Kuko no kukira ngo Vinicius Junior canke Mbappe bivenye bimaze gukora mu mupira w'amaguru. Ku munsi w'ejo navuze rero ati abwirizwa kuba umugabo yibwiza ukuri akamenya ko icyo no kwita amaranga mutima ibyo wifuza ko wowe bagukorera. Ahabo tegereza kuri umunye nawe uvuga ati mbega iyo nempoje tactique zanje mu mukinyi bikaza ko bimwankira nanye mumenyereza mu tacticien ni gute noza kubanda ndera ubundi buryo kugira ngo uriya mukinyi ampe ibiharuro byiza. Natanze uburiro bugiye butandukanye ku bakinyi batandukanye. Si misi yose umukinyi yumve tactique zawe. Ariko mbega nabukeneye kimwe umukinyi. Mbega umukinyi kwa tumisi tactique zawe nuko ari mubi. Canke we ivyo ukuri amwimpoza ngo ntakaravyumva. Uwo kugira ngo umukinyi nawe umukure umuvyaza umusaruro ukuri mu buhinga bwiyo afise kugira ngo uronde mu musaruro. Kuri Xabi Alonso rero ku munsi w'ejo hari ahoro no nawe yatahuye aravuga ngo ubwa mbere nzi ico Madrid kiransaba kuri no munsi nsinzi. Abakinyi bagiye ko bagabanuka muri Swade bagize ibyo by'imvune navyo ni kibazo. Ariko ndaza ko nkoresha uburyo bumeze gute. Uno muhungu bita yari muri attaque bita Gonzalo. Yeah. Numwana tuzika komeye muri ya mipira no kwati yo hejuru. Ku mipira no vayi mitwe hariya kuri yari yimitwe impira hejuru. Arabizi ko ino equipe Manchester City ni equipe ikina umupira hasi tic-tac. Kandi aziko aba basore ba equipe ya Real Madrid bo ku mpande n'abakinyi banyaruka kandi bazi gutera amasantre hejuru. Yari yaronde kumubwira ngo uwe Gonzalo kora cyaki nzo kubwe tugeze muri ya mipira y'imiterekano. Ya mipira bahindura no kwati ivuye ku mpande uze kuri muri Stade de Paris kugira zo gutera iyo mitwe. Ariko no mwana agiye kugongwa niki yagonzwe na cagihe bakubwira ngo iyo mediane yawe terikira fonctiona cyane cyangwa hagati mkiwa ataruko arakora cyane ngo akoze imipira myinshi biza kuba bigorana cyane ku munsi w'ejo ni ntiduce kure uno musore bita Vinicius Junior ntiyari mwiza oya ntanaka ntiyari mwiza ku ruhande mukinyeri mwiza cyane ya Rodrigo akareka atanga imipira myinshi cyane akana ngo ati mu mutima wa defense icyo ngiye ko kuri Madrid ku munsi w'ejo nabonye rimwe na rimwe reka turi kuba twagiriza imisi ngo ati umumenyereza amakosa ako turambega abakinyi bo urugero bafise rumeze gute mu byukuri je nakoze ndaba umugwi wa Real Madrid n'imigwi itandukanye mu mupira w'amaguru hari amazina yambaye uriya mwambaro wa Real Madrid ariko atabwirizwa kuba ari hano kuko mu byukuri hari ikintu kishije inyuma mu burongozi bwa Real Madrid batashaka kuvuga